rero uno munsi tukaba turi mu maseri dusanzwe dukora turi kuyigira 10 ivuga kuri la production musicale dans les années 80. Hama banze kwidondora jewe ni Shimirimana Divine, nsanzwe ndi charge wa communication muri VAB. Hama twatewe iteka kuronka abatumire badasanzwe kuno munsi. Reka ndabasabe mu byubahiro byabo bashoboye kwidondora duhereye kwa Mukama haje imbere yaje. Ego je nitwa Martin Niyonzima, abantu muhinga yigenga ariko kandi abasanzwe dangurira ibikorwa byanje bya misi yose mu bushikiranganje bw'indero mu gisata kijeje gutunganya ivyigwa shingiro. Muri ico gisata cyanzu nyine ntunganya ibijanye n'umuziki kuko muri iyi myaka dufatiye ku bintu byagiye birahinduka mu nyigisho. Ubu hariho ikigwa cy'umuziki. Niyo mpamvu rero ubu ndiko ndakorera mu bushikiranganje w'ico gisata. Amabisi namwe. Ego jewe nange nitwa Gerard Kugayo, ni umuririmbyi kandi wa kera. Hanyuma ikindi naco aha muri VAB nsanzwe ndakora mu bwongereza administration n'ibyerekeye ubutunzi. Ego cyane. Murakoze cyane rero kwiteka mwaduteye mukitaba akamo kacu twashoboye kubatera hama mukatwitaba. Rero reka duhere kuri Monsieur Martin. Nko mu bintu musanzwe mukora mufisemo ubuhinga, ahari hari umu artiste boncho ntigeze kivuga Monsieur Gerard. Okay. Urumva rero turaza kugira iyo exchange kugira ngo turabe ukuntu izo production mwakora muri ico gihe, ahubwo twari guhera kuri wewe nyene mumbabarira kugira ngo utubwire wewe uko mwabikora muri ico gihe, mbega byari bimeze gute, mwazitegura gute, umudiho byagenda gute? Urakoze kuri ico kibazo. Kandi ikibazo cyiza kubera ico gihe abari ibintu bari benshi, abantu benshi babuhombera kuko bwambere ho nta mafaranga yararimo, kandi n'abantu baririmba kenshi ntibabafata ko ari abantu nyene bafata nta cyubahiro babaha. Uraza ko ndimba kenshi bakunda kuvuga ngo n'ubugenegene. Ariko rero iyo umuntu akunda ikintu arakihebera akagikora. Hanyuma rero kandi ikintu cyari kigoye nuko kwandika byari bisanzwe, ariko nyine umuntu ashobora kwandika mugabo kugira ngo tubingure indirimbo kuri kuyihingura kujya muri studio byari byose kubera studio isanzwe iro muri uwo mwaka wa 2008 yari imwe yonyine gusa ku radio. Kandi ngaha mu Burundi sindibaza kandi baragera ahari yari nyine yageraje tubone ya FM yari ho yonyine. Kandi ico gihe na televiziyo yaje kuzamura ibati 84 kumva ko aje hagati mu mwaka nyine. Rero ico gihe rero yetwa indi umuntu yayanditse baragenda bakagenda nko muri FNB. Ikiba cyari kihari ico gihe niko muri FNB bafite groupe ya umugwi wavuze mu cyo twitwa abantu murayazi. Bafite abadindimbo cyane bose kwisi muri iki gihe. Rero tukagenda mu bantu rero icyo gihe bari bahari, uretse yuko bari bafite indirimbo zabo bagira bafite n'ibyo bakwiye gukora kandi guherekeza gufasha abandi bari ibyo kugira ngo bashobore kwirinda. Ubwo rero tugenda muri nyine w'amabano bakabigisha indirimbo bakayivuza bakayinonosora bakayiryohora. Gusa icyari kubera icyo gihe ni uko ibyuma bya nonosora umuziki byakomeza kuwuhingura, cyari ibyuma byitwa ubuhinga bita monopiste. Urumva yari piste imwe isigura iki. Urabona muri iki gihe iyo bagiye muri studio uragenda nk'uririmba bakaririmba bakabibika, bagasha bakira ngo barubira kabiri bakaba nk'ubundi avuga nka gitari, ngo bira gatatu gusa mbere aho usanga na sense n'imihoreshwa nka 48 njya gutyoboye. Kera wari murongo umwe rudende, bisigura yuko iyo umurinzi arinze nabi cyatangwa no kuririmba, iyo bamaze kugira kubisubiramo bakaba bumvikanye ko bashobora kuvuza neza,
baca rero batangwa kubifata mu kubifata rero abaririmbyi ibyuma byose byagize icyarimwe byose hamwe hanyuma rero urumva hari nk'umakosheje baca basubiramo byose urumva rwarashobora kumara umwanya iminsi myinshi bitarahera ntaguciriyemo gatoya none kwandika byagenda gute ni umuririmbyi yicara akiyandikira kugira ashobore kuyisohora byagenda gute kwandika urabona n'amatelefoni yari ahari kugira ngo ushobore kubika izimero ry'uwayumviriye hariho nka jyewe nari mfise nari narize kwandika indirimbo n'abashoboye iyo ndayumviye naca ndandika nkayishyira kuri solfege kuri partition abandi nabo bageraga kubifata ku mutwe barakandika n'amajambo none kwandika kwaba kwandika ku mpapuro nk'uko dusanzwe twandika mu mpapuro wandika ku mpapuro amajambo ubwo melodi nayo nta telefoni bari cyangwa ushobora kuyifata cyangwa ufite nk'akandi kantu kanje akantu gafata amajwi ugashyira kugira ngo ntubyibagire abandi nabo bakabifata ku mutwe ugatwara ibyo bintu bakagenda amabano akayibigisha bakayisubiramo bakavuza bagasubira hanyuma rero bageze gufata ugaca mugenda hamwe mwese rero bagaca bakira icyuma cy'amanyetofone iyo manyetofone rero si ubu bayishyira ku bayikoresha kuri ordinateur baca bakoresha n'amaflash disk n'ibindi bakoresha ibintu by'amabandi bita bande magnétique sinzi ko murabibona ivyo rero nivyo baca bafata tugahita twese abaririmba ijwi rya mbere irya kabiri irya gatatu uvuza gitari bateri bose bakavuza icyarimwe bitose byabitose mbere ndazi ko hari n'abashobora kuvuga ndazi ko indirimbo nigeze kugira yigeze gukora mu minota 20 yamaze guhera twageze igifiso rimwe tugeze igira kabiri igira gatatu kirahera urumva rero ariko rero hari abandi byagoye basanga kuko umwe usanga igikosa n'abakobwa baca bahagarika baca basubiramo barashobora kumara iminsi myinshi rero nuko byari bimeze aho ni muri production muri arustem hanyuma rero indirimbo maze kuyironka ukibika ku kintu cyitwa n'amasigari babeho hari amakasete amakasete yego kasete amakasete turabona nka zimwe bakoresha kuri piano yego canke urabona hariho maradiyo muradiyo kasete uzibona oya noneho turi kumwe n'umuntu asanzwe ari ikigo tuza kubidusigurira neza hanyuma rero umaze kubika kuri kasete rero urishyize kuri kasete ukayitwara ushaka kuyidandaza ukagira nyinshi yego nuko byagenda amagudandaza byaca bigenda gute kudandaza nibyo ariko ndavuga umaze kugira nyinshi uragenda nk'ahantu abantu bari kwaye inzoga cyangwa ahandi hantu abumvirisha bajya kukumviriza kuko bafite radiyo kumviriza usomako hanyuma baragura nuko ugasanga barazi ko cyane cyane kuko abantu badandaza indirimbo kuko ibyo kugira ugenda kugira ibiteramo byari byoroshye cyane rwose twari kubwenge cyane rwose ubwo yari hariye nke cyane rwose yari hariye bakorana na ayo yari muri ku radiyo hari n'ubundi bari muri hariya mu kiranganzi kuringaniza umutoka niyo mutwe yari hari yonyine mu yari ya leta murakoze cyane reka duhe n'akanya Monsieur Martin kugira ngo nawe aducire ku mayange ku bintu yobazi byo muri ico gihe hama turaheza tugaruke no ku by'ubu turabe icyo twoterera murakoze bavuze ikintu kijanye na production musicale dans les années 80 sinzi ukuntu twocita mu kirundi kuko burya umuziki mu ngorane dufise hariyo turabura n'amajambo dukoresha rimwe na rimwe kandi birakenewe ko dushika kuri urwo rwego kugira abarundi nabo batahure umuziki icyo ari cyo ibiwugize kuko urumva hari icyo bita la grammaire musicale ni byiza ko bayitahura kugira ngo bashobore gushika ku rugero rwiza kuko nk'ubu tuguma tubivuga mu gifaransa biragorana bisaba rero yuko abahinga kumbure bazokwegerana bagatororokanya amajambo bakarondera amajambo y'ikirundi nunganiye ngaho mu kirundi twari twatoye yuko ari uko indirimbo zahinyanyurwa myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 zero mu ijambo rimwe twovuga n'umutama gufasha inyanyuko kwari gihe ugenda kubisigura ukacumwe ngo birataye ni byiza ariko ko abahinga bokorana bagatora amajambo ariko rero ko ari uko nyene
tube turavyakira uko nyene katumve ico mutama sindabaciriyemo sindabarogoye mugabo urumva ko mu bindi bihugu urabona hariyo amajambo tekinike bashobora guhindura mu kirundi ariko bakwegeye ko ngo binatere ngo n'inganyabwonko ugasanga bakwegeye ko mugabo hari bakwiye ko hoba umugwi wa komisiyo ziga kugira ngo batore ikirundi kiryoboye ciza kijyanye n'ivyo kugira ngo twebwe ntituvuye ikirundi kiya abandi ngo bagire ibindi ugasanga twese tutari ko mugabo tugire ikintu tuvuye ko twese urakoze cyane kuri ico kibazo inkoramutima urakoze cyane kuri ikibazo canke bagize mutanze ni vyiza yuko iki kintu kugira gitere imbere turonka amajambo kuko burya ikintu kugira gitere imbere tuza kuronka n'amajambo yacu cyane kugira ngo gitere imbere gusumba hama rero mwari muvuze muti ukuntu bahinyanyura indirimbo muri iyi myaka ya 80 bosisi na jewe nibaza ko sinangana na mutama ariko nari mfise ubwenge mbere wanashaka na ico gihe twaraja no nari mu makorani hama tukaja mu studio ico gihe je nibuka studio twajako yari umutama yitwa Samson Rugumuyaga ajya muri Transworld kubangikana sitiko muhabona abangikana yarasanzwe yari umutekinisiye kuva kera hakiri radio yitwa Kodak radio Kodak uwo rero yari umutekinisiye nkuko yabivuze nyene yakoresha ubuhinga busanzwe ico gihe bwari bwa kera urumva iyo myaka nyene wasanga hariho piste nkuko yabivuze ni umuhora umwe iyo avuze imihora rero washaka kuvuga nk'ubu nzanye nka gitari kisha mu muhora wa nzanye flute canke umwirongo foko ndawucisha mu muhora wa nzanye ijwi rya mbere foko ndaricisha mu muhora wa urumva ubwo n'ubuhinga bwano ubuhinga bw'iki gihe bica bituma ari ico gitari urakiregera neza ukakiryohora ukagisubiramo ikibuze ukagikosora kandi bikagenda neza hama ari ryo jwi ukarikosora ukarigira icyo ushaka cyose uko ushaka kurimera ari uwo mwironge gutyo byose biba bifise iyo mihora umwese umuhora wayo icyo gihe rero ubuhinga bwari bwatera imbere wasanga tugomba kuririmbira rimwe ibyo rero canke wasanga bitera ingorane naho bagerageza gukora ibishoboka byose bagakora ibintu byiza by'ico gihe nyene ariko byaba ari ibintu biruhije cyane mugabo aho nyene turi ngaho kenshi dusanga tubona izi ndirimbo za kera muri iyo myaka nizo umenga zifise zirakunzwe cyane n'abantu gusumba uko kuntu twovuga yuko abantu bohurumbira igihugu muri izi generation turimo none ico kintu mu kidusigurira gute ngo nibaza ko bidasa kuba zihurumbirwa uno munsi gusumba donko izakera bazikunda cyane zifise akanovera ibisa n'ivyo turiko turavuga by'ubuhinga uko byategurwa ivy'ubu kumbure ni ikibazo cyimbitse cyane ikibazo wanashaka kitoroshe kubera ko gifatira ku bintu byinshi gifatira ku mico ukuntu igenda iratituka icyo rero ni ikintu gihambaye cyane mu byo dukora rero kenshi usanga abantu umengo bariko barashaka kwiyorohereza cyane gusumba nk'uko kera byari bimeze rero n'imico yagiye iratituka buke hama rero ikindi kintu gituma uno munsi indirimbo kumbure z'uno munsi zidafise akanovera mwibuke ko kera hariho ibanga burya bavuze ikintu ibanga nicyo gituma navuze ko bisaba ibintu byinshi uno munsi umengo bashaka kuvuga abaririmbyi b'iki gihe umengo bashaka kuvuga uko bishakiye umengo baremerewe kuvuga ivyo bashaka byose sinzi
uno munsi no twariko turayaga n'umuntu ambwira ngo nk'abajya bita ngo bakomedi sibyo nicyo kimwe natwe n'ababaririmbi bose ni nkaco kimwe n'umugwi umwe n'abartiste bose ugasanga ageze nk'imbere y'umukuru w'igihugu donc ariko aragira komedi ariko ugasanga amajambo ariko arakoresha ntamenye ko ari kumwe n'umukuru w'igihugu. Icyo gihe birakenewe yuko birashoboka ko ashobora gukina iyo komedi kandi ari kumwe n'umukuru w'igihugu, kandi bigashoboka agakoresha amajambo ashoboka harimwo urufasoni kandi communication ikarengana. Kuranyuma ikibazo rero dufise uno munsi imvugo z'abantu zigenda zirahindagurika. Urabona hari ibintu byinshi byinjiramo usanga abana baramenyereye cyangwa barimenyereje kuza barandika nk'amajambo ubutumwa bucacaguritse ugasanga ni buke ntakubwira ijambo rizima akakwandika ngo nka merci agaca kwandika ngo agacandika na sisi. Urumva ni ibintu babimenyereje bagenda bamenyereje. Nama ndiko ndakarira rwose abana turandikiranira amakanyandikira nk'utuntu shika mwira mfise umwanya tukaganira nkamubwira ati rero izo message z'ubuntu budasiguritse si nziza kuko usanga wamenyereye ugaca usanga n'umushefu wawe urukura mwandikira bwa buntu hapreje mutagira umutwe n'amaguru budasiguritse. Rero ivyo bintu rero bica bigira na impact ukuna abana bariko barabaho uno munsi bashaka kwiyorohereza ibindi bintu bifise impact cyane bifise ubwa mu byo bakora byose. Rero n'umuziki nawo utagiye kuko niwo baririmbyi biki gihe urumva bacasanga bya bintu bagenda barimenyereza mu buzima bwabo byo kwiyorohereza korosha ibintu kutamenya uri kuravugana nawe tantine tante muzee ibintu nk'ivyo akacusanga umengo yoza arabikoresha no mu gutegura indirimbo zifise akandi kanovera kadasanzwe canke indirimbo zifise ubutumwa budasanzwe umuntu abashaka. Hanini rero turiko turatitura indirimbo zacu. Mutama yavugeze kuvuga ikintu ko kera wamengo ntibaha agaciro umuririmbyi. Ubu rero nimba kera batabaha agaciro kandi barafise ubuntu bagendera ubuntu wumva uno munsi bicuriki mu gihe uno munsi ibintu byinshi byagiye biratituka. Aho rero niho mwebwe n'abandi bantu mutegereza gufata icyo kintu mukagifata mu minwe mugashikira abo bana mukabagarukana ku murongo kugira ngo mubafashe baze bashike no kuri kimwe yaherukirako cyuko umuziki uba nk'umwuga ukubeshaho hama ugaca amahera ugatunga umuryango. Ni byinshi umuntu yovuga ariko nibaza ko nogarukiriza ngaho kugira ngo kumbure tubandanye. Ahubwo reka duha akaryo Mutama Gerard nawe atubwire bivanye nuko yagenda muri ico gihe muri studio akaraba ibikorwa mbega ubunye mugiyeyo mbe kwanza mwabandanije muririmba bimeze gute ntimusanga nkamwe nk'iyo epoke yanyu bibagora gushobora kuba mwokwiyadapta ku buhinga bwa none mbega ni botubwira mu majambo makeya? Urakoze kubandanya n'abandanije n'umbandanya ndirimba no muri studio mwangendayo ariko rero jewe ariko ko ubuhinga bwahindutse uko nakora kenshi nkora n'ubu ndandika indirimbo kaza rero nkandika amajambo nkandika na melody nkabishira ngaho akagenda kuraba bajya bakora muri studio bakorana bahiga bakabifata amajwi bakayaryohora bakagira neza. Ariko rero bahora bambwira kuyongeye kubagana nkabona n'abandi bagiye abandi baririmbye bashaka bubu bagenda bakambwira ko muri bo bashaka kubambwira agatekera akagenda yanditse nk'amajambo nk'abiri kuri karatasi akajyana muri studio yahita bajya mu producer bakorana akaba ari mukuru byose. Rero ndiko ndibaza none nk'ubu muri icyo gihe ntabwo mbira none ko mbona iyo ko tubavuga byerekeye wende byo mu Faransa yahaye makano ko aravuga ati aya majambo agoye kuvuga ibya twadotera kumona yerekeye twadotera bavuga bati umwanditsi wanditse ururimbo afite bazingana gutya hanye
umuntu yagize afite amatuba angana gutanye uwarinze afite amatuba angana gutya none ko mbona byinshi mu bumenyi bwo mu politiki babigira ko yibaza amafaranga bihita bigenda gute mugabura amatuba dutera rero urumva ibyo biragoye cyane nicyo gituma usanga ubusanzwe bakoresha mu by'ukuri baragenda aho gukoresha umutwe ngo bagire muzika ikure mu mutwe baca bakoresha imashini zo ziba izo amamelodi ugasanga rero ni ibintu bitafise ari ibintu bigoye kuvuga mu kirundi ntitwobigaya rwose kubera n'iterambere mu muziki kuko urumva icyo gihe byari biruhije cyane muri iki gihe mukaba muvuze yuko hariho ibyuma bifasha rero bifata nko muri kazo y'iterambere oya iterambere rirahari ni ibyuma nyine bigufasha kugira ngo ushobora kuryoha iyo ndirimbo ikaba nziza murabo kugenda udafite melodi uzakura melodi kuri bya byuma aho ni kosa mbere kuko usanga bari kubigana indirimbo z'abandi nicyo gituma usanga hari indirimbo umuntu agira indirimbo ugasanga isa n'iy'undi muntu ugasanga asa n'iy'Uburaya muri Amerika ugasanga nta kintu cyitwa sinigende kuvuga mu kirundi cyitwa cyitwa originality ugasanga nta ndirimbo zifite originality ahubwo kwa ziriya ndirimbo za kera ugasanga zirafise akantu ka originality isangiye nicyo gituma mbere usanga kenshi abantu bavuga mu ndirimbo za kera zose byoroshye nibaza ko nabi ni kugira ngo atari bikwiye nuko twagiye mu kugerageza kuza turaraba tugereranya ariko ubudasa bwo burahari bitari buke bon jewe ndafise akabazo gatoyi ikintu kijanye no kuvuga yuko indirimbo za kera zari ziryoshe gusumba iz'ubu mbega mu ndirimbo z'ubu zikorwa zose nta message aba arimwo ubutumwa umuntu ashobora kumva mu ndirimbo akumva ko bumukoze kuko kenshi numva bavuga yuko indirimbo za kera arizo zari zifise akanovera gusumba mugabo hariho n'abariko barategura indirimbo usanga zifise iyo message malgré que usanga harimwo amajambo abagoye sindi ico mwobivuga ko twohana akanya mwese Martin akavuga yego canke ndangwe mvuge gatoya amusana amakuru badufashe cyumve bikomeye gusumba jewe nama nawe gutyo imisi yose kugira nta rurimbo rubirubaho ururimbo ruvuga amajambo ashobora guteza isoni mu barurinze agateza kandi ibintu ugasanga yatituye imico y'abantu n'igihugu rero hariho abantu barimba neza muri iyi minsi mugabo si bose aho rero tuko tuvuga mugabo uravye nk'abantu batera imbere cyane usanga nk'amafaranga ubona bagira abutugwamo cyane usanga bari kugenda tukuhinga ngo kanamenya ari basanga bari ko basayangana usanga ari babandi bakumva ubunya amafaranga baronka mu kurongera abantu baraba ari benshi ubu urazi ko abantu babaza ko bakunda ibintu bikunda ibintu bakangura aho usanga bakoresha indirimbo ugasanga bakoresha n'amasanamu ateye isoni usanga ari abantu benshi ugasanga babiraba urumva benshi mu kwandika bandika barunda amafaranga bandika indirimbo bashaka kugira ikintu cyiza ikintu kizomara iminsi myinshi rero birahari cyane cyane tugiye kuraba nk'abyo bari mu ndirimbo za gospel cyangwa n'abandi bari mu ndirimbo z'agakaranga bari mu ndirimbo nibwo ikibabaje ni uko usanga bene abo rero bari mu ndirimbo bene zone ati bamenye kandi ko ziri imbere kugira ngo zabo bandi bari ibintu nyeri bita abantu badashima n'ahari ho barahari neza cyane rwose barimba neza kandi barimba byiza mwakoze genda muri matenda abanywanira kose cyangwa Echa tubwira ukuntu indirimbo tuba difise uruhara rungana gute muri education y'iyi generation iriko irakura ubu nk'akamo mwotera nk'abaririmbyi indirimbo tuba two zirategurwa ubunyi kugira ngo iyi generation y'abana bariko barakura bazogire ikintu bakuyemo nk'uko natwe twakuze twumva indirimbo zo muri ivyo bihe ukayumva ukumva nyene kutse amajambo y'inkoramutima ariko ikibazo gihanze abaririmbyi muri rusange ikindi naco giteye n'ubwoba abaririmbyi bashobora kuba batazi ikibanza bafise mu iterambere ry'igihugu bashobora kuba bakora n'ibyo batazi bazi ko ari kwiyadukiza gutyo kuko canke nabo nyene bashobora kuba babikora mu butamenya
mbure babuze ababafasha ko mwigeze kuvuga yuko umuntu ashaka kuva muhira akagenda ngo agiye muri studio yashika agasanga igikorwa hanini cyakozwe ujya mu technicien aba ariko arabikora. Ivyo nivyo kubera ko hari ivyo biboneka ko hari ivyo ataba ashobora muri we ashaka kuririmba kandi arafise ikintu cyamusunitse kujya no muri studio urumva ko yateye intambwe idasanzwe kuko bose bararirimba ariko ntibiyumvira kucaja muri studio kugira basore uririmba. Ashitseyo abahinga abafundi bacamufasha bakagerageza gutunganya amajwi shaka kubaje kumbure atabimenyereye bakamworohereza kandi n'ivyuma burya uteza kubitegura ku buryo cyangwa ukabivuza ku buryo bw'amategeko kuko ikintu cyose ntukizana gutyo ugira umucuma ngo ice gicemera hari ivyo kubwira cyahagira gutya akagerageza kukorohereza afatiye ku byo umuzaniye kuko urumva ari umukiriya sivyo. Rero hari ikintu gikenewe cyane ku baririmbyi bacu n'abantu bumva icyo kintu iyo ngabire bayifise parce que hari abantu bafise iyo mpano yo kuririmba. Ni byiza yuko bafashwa kuko biraboneka ko bafise izo mpano hategeza kuboneka izindi nguvu rero zo kubafasha kugira ngo batere indi ntambwe kugira ngo bashobore gukora ikintu cyiza ikintu kizima gishobora gurumbirwa n'abantu benshi bashoboka. Ingorane dufise y'abaririmbyi b'iki gihe bobo barashaka kuririmba mu buryo nyene biyumvira aho bagarukiriza ariko bakibagira ko hariho ibibakikuje. C'est-à-dire hariho abantu bafise imyaka ikuze, hariho abantu bakiri bato, hariho abantu barushe mu buryo bucanke buriya, hariho abantu bakeneye kwiruhukira, abantu batandukanye. Wewe rero uri umuririmbyi kumbure wiyumviye gukora indirimbo runaka ufise ikintu cyagutumye wiyumvira gukora indirimbo ntiwiyadukiza gutya. Imbere yo kuritegura rero urafata uwo mwanya kuko hari abantu bavuga bati jewe nabonye ibintu byabaye birambabaza urumva yabibayemwo ubuzima bayemwo nimba yarafashwe nabi mu muryango nimba yarafashwe nabi mu buzima bwa misi yose yarabibayemo. Ubu rero avuga ati shaka rero kuririmba canke gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo canke mu rurimi. Ubwo butumwa rero bwo mutanga umva ari ubutumwa ubuye ni kugira ngo abantu ubamenyeshe ko hari ubuzima wabaye uko kunuza kubamenyesha ubuzima wabaye n'ubuhinga nabwo kuko ntuza kuvuga ngo jewe data yaramfashe gutya urafise ukundi kunuza kubishikiriza ariko uza kuvyumva wese arumva mu butumwa ko hari ikintu niryo ryabanga rero nakubwira hari ikintu ushaka gushikiriza naho cyo cyarakubaye ko ariko uri kuravugira n'abandi urumva ubwo n'uburyo bwa mbere. Ubwo butumwa rero ushaka gushikiriza urabushikiriza mu buryo bw'indero runtu kuko turabarundi naho tuguma turabaririmbye ariko turabarundi kuko hari abantu bashaka kuba baririmbyi ariko umengo sabarundi none ushaka gutanga ubutumwa ubuha abarundi hamukaza wiyambaye uko ushaka none ubwo butumwa wibaza ko buza gushikira abarundi cyangwa gushikira abandi bantu bamaze kutakarana urumva icyo gihe cyo witega yuko abaza kugukurikirana ari abantu bake nawe uvuga ngo hariho concert no musavuga niba basabi urumva ingorane cyo ucugira none uzo buri kuraririmba nka ushaka kubiki umunyamuga cyane
ushaka kugira ngo unezereze abantu babiri cyangwa nawe winezereze, aho urumva ko ari ikibazo. Hariho n'undi muntu ashobora kwiyumvira, hariho abantu ashobora kuba afise ivyiyumviro vyiwe bija kure gose, akabona ikintu gishobora kuzoba no mu myaka nk'ingahe, kuko izo ngabire nazo turazifise, kuko umuntu wese yaremwe, ko bavuga ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana rero irafise ukuntu ibona ibintu bishobora gushika, bizoshika. N'umuntu rero nimba twe turi mu ishusho y'Imana, n'umuntu arafise iyo ngabire yo kubona ikintu. None ntushobora kubona umwana wawe ukamubona, inyifato ye ukamubona, mukabona ati umwana niyabandanya gutya azovamo iki canke ntazovamo ikintu, canke nta kintu azovamo, canke azovamo ikintu. Ivyo none umuvyeyi wese ntana arabishoboye. Rero hari abantu bashobora kugira imyihezo nko mu myaka 10 imbere itaraba, akavuga ati ikintu ndabona Uburundi burageramiwe, canke ndabona imiryango y'abarundi irageramiwe n'iki kintu, rero ndakivuge hakiri kare. Ubwo n'ubundi butumwa, ariko ubutumwa bugoye gutahura, kuko uriko uravuga ikintu abantu badashobora gutahura directement. Ubwo nyene uriko uravuga ikintu ubona, kuko ufise iyo ngabe yo kubona ikintu gishobora gushikira umuntu runaka. Nk'ubu utanze akarorero ati bana b'Uburundi ni mwebwe Burundi bw'ejo, urumva ko ari message sadiri ibyo uza gutanga byose bishingiye kuri icyo kintu. Uvuga nk'umuntu uri kurabona ibintu mu myaka 10 iri imbere, ubwo bitandukana no kuvuga imvugo uzakoresha nk'umuntu yabaye mu ngorane kwa inasenge cyangwa kwa mukase, ibintu nk'ivyo yabibayemo. Sisa ivyo rero ifuko abaririmbyi bacu bamenya izo situation zose, kugira bamenye ukuntu bisitiwe. Ndi hehe igihe ndiko ndavuga, mpagaze he igihe urana nk'uyu mu cameraman wacu, kugira ronke ifoto nziza avuga ati ntegeza guhagarara hariya hari umuco mwinshi, ifoto yaje ntiza kuboneka neza. Aja ahantu akaja mu kibanza runaka ati uburengomba mfotore. N'umuririmbyi nawe nuko. None kuri ico nyene ni zihe ngingo umuririmbyi aba akwiye kwisunga imbere yuko asohora ururirimbo, kugira ngo akurikirana izo ngingo nyene bitume indirimbo asohoye ishobora kuba yofasha abantu bose boyumva, canke se n'abana batoyi, generation zose muri rusange. Ingingo, donc les étapes umuririmbyi yo kwisunga imbere yuko asohora indirimbo. Kumbure vyava bigorana gatoya, ariko ubwa mbere na mbere no gutahura ivyo ugomba gukora. Wowe urabanza kwanza ukavyinjiza muri wewe, ukumva ivyavyo ukabitahura. Uvuga uti none ko nimanze kumenya icyo nokwita ko ari no kigeranya nk'iki, no kigeranya nk'igikoresho mfashanyigisho canke igisomwa mfashanyigisho. Mu buhinga bw'indero tuvuga ngo ni situation problem. Wowe uravuga ushiraho ikintu runaka ngaho ufatirako kugira ngo ushobore gutanga ubutumwa. Nakunka nk'akarorero kuri uko kuntu wabaye mu bintu, warabibayemo, uravyakira, urabimenyera, ubu rero ushaka gutanga ubutumwa. Ndabutanga gute? Uca utegeza gutegura amajambo, ukuntu yategura rero yategurana ubwenge. Ni bya bindi bavuze turashiramo n'ibanga, kuko si ugupfa kwiyadukiza ngo utangura ni nkaho umenga uri kuravuga ibintu nk'uko ushaka, ikintu cyose kucyiyumviriye ngo uce ugisohora uko oya bikunda. Ico gihe usanga uri kurakorana n'abantu bake, kuko abantu benshi ntibamenyereye kuvuga mu Kirundi. Urazi nibyo navuze, ni twebwe tumenye ko turabaririmba, ariko b'Abarundi
imico y'abarundi umenga Monsieur Gerard arafise ijambo. icyo nashaka kumwunganira gatoya yavuze neza cyane. icyo nashaka kumwunganira gatoya gusa ni uko iyo umuririmbyi ariko ashaka gusohora indirimbo aba afite nk'uko yabivuze igituma agira asohora iyo ndirimbo. icyo gituma rero niyo teme ashaka gusohora nk'akarorero kuvuga ingene abana bato kwifata, ingene abantu bokwigenza bya gutyo akaca araba icyo nashaka kumwunganira ko aba aho ko kuririmba burya no gutanga ubutumwa. ubwo butumwa none ndabuhaye bande, aho niho nashaka kumwunganira imbere y'uko uraba ngena gutanga, kuko aba buhaye nibazomuha icyiyumviro cy'ubugene ategura ubwo butumwa kugira ngo abutange. nicyo nashaka cyane kumwunganira. yego bo sinzi ko mbure twokoresha yadumwa ibe nk'imfasha yo dufasha kuko tuvuga mu kirere gutyo byo biragoye ko byagoranye gatoyi. wari sanse kuba ari hano yagize akampeshima gatoyi, nicyo gituma atashoboye kuza. Celestin niyandemye hari nitwari kuvuga kuri rya ndirimbo yiwe yaririmbye Kunda Ubumwe. bo nico rofete nashaka tuce nibaza ko kumbura abangi bazoyicishamo kugira kumbura bazobuka bumviriza wumve neza ivyo turiko turavuga. kuko nk'ubu iyo ndirimbo bo dusanzwe tuyizi turayumva iririmbwa, ariko rero by'ukuri burya butumwa n'ubwande hajya ugenda ukabaza abantu nk'aba urumva ubaza abamenyesha amakuru nka mwebwe n'abandi ugafata micro baladere ukagenda ukababwira ati wewe ku bwawe ubutumwa n'ubwande, ubundi ukamubaza ati ku bwawe ubutumwa Celestin yatanze bwari butumbereye nde. burya bokubwira ibintu bitandukanye byinshi kuko uwo mugenzo wo guha agaciro ubutumwa buciye mu ndirimbo abarundi ntiturawushika ku rugero rwiza. kandi rero uravye imyaka yaririmbye iyo ndirimbo n'ubu iracavuga iracari ariko rero abantu ugiye kubabaza umengo nta mwanya babitamo. yumva gusa wa mudundo umudiho setu kandi urumva umengo abantu siho bari, ariko bwumvirije ubutumwa je nafashe umwanya ndayisoma neza ubutumwa burimo. uravye indirimbo ubwayo ivuga ngo imvura iragwa umuvuga atemba ariko isi iguma ari ya shamba gashuha ariko isi iguma ari yayindi. ukwezi kuraka umuco ukaboneka ariko ijoro riguma ari ryarindi. inyenyeri ziraka umuco ukaboneka ariko ijoro riguma ari ryarindi. urumva ukuntu yatanguye biraboneka ko ari umuntu yabaye mu bintu runaka, arabibonesha amaso yiwe, sibyo? hama arabibamo biramujamo biramunamubabaza biramutera ingorane, hama mu nyuma aravyakira. ubu ariko aravuga ibintu bidasa n'ivyo yabonye, ariko yarondeye amajambo atanguza icyo ashaka gushikiriza, kuko ubutumwa burya ntarabushikiriza. iyo atanguriye ku majambo tumenyereye ariko umure tudashaka guha agaciro, urumva n'amafenomene hari y'ubuzima tubona izuba riraka none riraka ndazi ko nawe yari kubifasha nkuko nyine niko nabyo avuga ngo ukwezi kwaka none ukwezi ni kwaka umuntu umubwiye none kwaka none bidurindurije, ariko aragerageza kuzana abantu kugira bumvirize neza ivyo nikiri n'ubutumwa buri imbere butaraza. mu yandi majambo ni nk'intangamarara urumva ko ari mu bwenge
urumva rero indirimbo urakwiye kubwiriza intangamarara ubutumwa bwose uko butegerezwa kuba ubutumwa no ku telefoni iyo turiko turaganira burya ibintu byose bigaruka hahandi nyine n'ubutumwa urabwira umuntu uti alo nakugira akubwire yuko yakumvise avuga ati alo aha ubu rero sinyale siko muri telecommunication nuko bituma tumanako alo okay ubu ndashaka kuvuga ndi naka nashaka kubabwira utegereza muri communication nuko uko kutakominitse gutyo byose ganirwa none wowe urinde urumva deja communication yatangiye kuba itangiye kuba ikibazo aho rero twibagire yuko hariho n'ibindi bintu bikoresho umuntu akoresha kugira communicate nimba telefone ikwaye micro cyangwa imikrumba sindakumva halo sindakumva urumva ivyo navyo nibindi nivyo bya birungo rero biza kuza gufasha ubutumwa bwa kugira ngo bushikiyo buja aha rero wewe yatanguye kugerageza nkaho umenga ari karategura tere y'abantu kugira batahure ivyo ashaka kuvuga hama mu nyuma aciyazana ako twokwita ni nakantu bita ngo ni gusubiramo nakacamba bakunda kuza mu ndirimbo intangamarara gusubiramo intangamarara refrain cyo bita refrain ni akantu bakunda kaguma kagaruka ariko muri refrain ni mutukuya refrain mu ndirimbo ni intangamarara oya sinavuze ko ari intangamarara ni development uriko development ya message yawe ubu uriko uragenda ariko ukaguma ugarukana kakantu ugira ngo abantu ugumubibutsa urumva mubare ko sinabakiriyemo ibyo kwandika bashaka je naravyize kuko nababwiye ko indirimbo ari gutuma nk'ubundi kugira wandike cyeto ukagira intangamarara kuko bivuze haraza ahantu bira icyo twokwita gutanga umutumba wawe byo ubutumwa bwawe rero munsi y'umutumba refre munsi mu muziki nicyo gituma refre ibizwa kuba umutumba ikaza igarukana ya introduction kandi kongera ikajyamo itegura no kugira ushaka gusoza indirimbo nibyo rero refre nicyo gituma kenshi uri kurabe munsi yageze muri refre bagira indirimbo kijya hejuru abantu bakashajamo n'amajwi menshi sindi kurayibona mu gutangura batangura buhoro hageze muri refre rero bagaca bashyira amajwi hejuru n'amajwi menshi akajyamo mu guheza bagaca baheza bukebukerera nibyo rero nizo refre rero niyo development mu nshamake okay ufite urumva ko n'akantu kaguma kagaruka kugira wibutse iyo development urumva uriko uratanga ubutumwa ariko hari ikintu ushaka nyamukuru kuguma ushimikirako urana ko aciyazana iyo refrain yiwe ngo kunda ubumwe asubiyemo kabiri haranira ubumwe bavangiye urumva abiciye ko arengana burya aracokoje ikintu ubutumwa rero arabandanyije ku gice cya kabiri avuga ati reka tubane na mwene wacu gerageza mubane na mwene na bene wanyu urumva nawe yishizemo hamabwiye n'abandi urumva n'ibintu bikomeye cyane izi message kuko hari igihe umengo ushaka kuvuga ikintu wowe ukikuramo ukamengo we ntubu imessage biraba abantu batandukanye hamara bandanje ukaronka bike uraryama kare utoru urote ubumwe ibikorwa n'amajyambere iyi message ikomeye cyane ngukaronka bike ugire gute uryame kare burya rero kuryama kare ni byiza kandi wewe yaciye ajanisha directement ubwo nyine avuga ati urote ubumwe ibikorwa n'amajyambere burya hari ikintu abantu batazi hari indi banga ridasanzwe abantu batazi abasenga bo barabizi sinzi ko muzi ibintu byo kurota hari abantu bakazi indoto babona bakabona ibintu burya umuntu aryama kare afite chance zo kurota ibintu bizima ariko umuntu aryama arushe
kenshi ararazirana arota ibintu bitari byo nta ibintu bidapanze ugasanga kenshi bakanabesha akavuga n'ibintu batiye ku bubeshi kuko aba yarushe mu bisanzwe umutwe n'uburimo ariko umuntu aryamye kare yiryamye neza yafunguye neza bisigura mu mahoro atawajya bangura uwo avyuka arota ibintu bizima nico gituma bavuga ati urota ubumwe bikorwa n'amajambere arota ibintu bizima sina abantu baryamye barushe kenshi bafise ingorane hama rero akavuga ati ahatari ubumwe ntiharangwa amahoro abantu nabo bama bariko bagira gute bagwana ahatari umwe akavuga ati ntiharangwa amahoro abantu bama bariko baragira gute bahunga ahatari umwe abantu ntibaronka amahoro ngo amajambere ntacagira gute sikirenga urumva message afise arabona ivyo ari ivyo yarabona kuko uravye ama image canke ibicapo yerekanye aca kwereka ibicapo vya mu Burundi yarashizemo ibicapo vya mu Burundi canke amashusho ya mu Burundi kubera ko mu Burundi hari ibintu twiboneza kwibonerako kuko hari abantu bumva canke babona ruko biboneko message rero cyangwa ubutumwa buca bushika n'ingoga cyane kuko azanya amashusho ya mu Burundi nyene kandi yarane nawe yagiye aravanga n'ayandi ariko haraje mu Burundi kabona ni kumutakura ni mu Kamenge wo biragufasha no kwinjiza ubwo butumwa muri wewe urumva hama rero mu guheraheza akaca yerekana ngo burya ngo ingwano ntawe yahaye nuwo yahaye yarabimwatse nimuze mwese tugira dufatane mu nda dukoreye igihugu cyacu cyatwibarutse urumvirije iyi message wumva ari message yande nande abarundi bose muri rusange iyo bavuze abarundi bose bavuze nde nande jena twese iyo bavuze abarundi bose burya n'abategetsi baba bari hari igihe umengo biratsinze kuvuga abategetsi ariko nabo nyene birabaraba kuko iyi ngwano hanini va kuri bo ko bafise ivyo bapfa avuga ati jewe no munsi ntarenganye cyangwa ntagize iki bifuma bisambuka umva n'ubutumwa yashikirije ariko aravugamo n'abandi bafise uruhara runini cyane muri iki gihugu ariko ata muntu adomye ko urutoki ngo wewe umva kwa fasoni barakwiye kuba ufise rero ubwenge aca yumva ati ubutumwa n'ubwanje ubundi agakuramo ivyiwe urumva ahantu rero ubuhinga butandukanye igihe bariko bararirimba bumve ko bateza kuririmba bateza gutegura amajambo bakatunganya neza wanashaka bakarondera abantu babafasha kuko si vyiza kuzana amajambo yose ngo yazaniye abantu benshi bazokumviriza kuko ushaka gusanga wibomye cyangwa wavuze icitovuze kandi kumbure ubariye umuntu ngo agufashe ashaka guhinyanyura mu majambo akakubwira ati hinyanyura gutya hanyanyura gutya iyi ndirimbo usanga ari indirimbo yamaho igihe cyose none no munsi abasambura igihugu ntibahari kumbure bagisambura mu buryo butandukanye sivyo si yangwano twabona we yabona kiyagi ariko baragisambura mu buryo butandukanye none abiba abarenganya abandi abagira gute ivyo vyose turavyumva turabibona tubibayemo basanga bisangamwo muri ubu butumwa aho rero niho abaririmbyi bacu bateza kumenyera ko bateza kwitonda bagahinyanyura bagasaba abantu si urashobora kuba ufise iyo ngabire kuririmba ugasohora ijwi ariko udafise iyo ngabire yo gutegura amajambo rero mu kuririmba ni vyiza gutegura amajambo urumva kuba bamaze kwanza kwakira izo ngorane warazibaha mu gace ugenda ukazishira ku rupapuro icyo ubona kigutega ukacihoza
ugashyiramo ijambo rizima urategura n'iminsi abantu b'indimi barabizi urategura ukandika ukabona ko iri jambo ribereye rishobora kwakirwa n'abantu benshi bashoboka uko wowe ukeneye gutanga ubutumwa icyo urakimenya cyane ukakimenya ati ngomba gutanga ubutumwa ngomba guhanura afatiye ku butumwa ku bintu nabayemo si ugutukana si ugushira isoni abantu ushaka guhanura ushaka gutanga ubutumwa bwiza abaririmbyi natwe turatanga ubutumwa bwiza kandi iyo utanze ubutumwa utegerezwa kubutanga nawe wifashe neza wambaye neza kugira babumvirize n'ubutumwa bwawe ko nk'ubu uje kuririmba hama ugaca utangura kwambara amadeshire urumva ko ubutumwa nawe ushaka gutanga wambaye deshire uca bugira ingorane ntiweza ngo bushike iyo buca ugaca kenshi rero cyangwa ugasanga utanze ubutumwa utangiye kuvuga ibintu bitarimwo uburemere ndagukunda sekwa bisigura iki ijambo uguma wameza mu kanwa ndagukunda bisigura iki ririmo byinshi hari undi muntu uramubwira ngo ndagukunda kandi ni wewe ivyo uri kuramubwira sivyo ashaka ubishire mu ngiro urumva rero ubutumwa butegerezwa gutegura neza hama rero ugaca ushiramo n'imico y'abarundi ivyo navyo bikabamo kuko turabarundi turabarundi foko tugurisha imico yacu ndibuka Steve Sogo urazi indirimbo yagiye kuririmba ayiririmba mu karanga k'abarundi urazi ko yatotse rero nabo bashaka kubona akaranga tuteza kugurisha akaranga kacu nta ngorane n'imwe si ngombwa ngo dukopiye cyangwa turakoporora gusa dukoporora natwe turashobora gutera imbere barashaka tukabishiramo ubuhinga bwa none kuko wumva dushobora kwanga ko abantu batera imbere mu vyumviro no mu byo bakora ariko tukabikora muri ka karanga k'Uburundi. Nukuri ndabashimiye cyane muvuze amajambo y'inkoramutima kumbure n'abazokurikirana iyi video bazogira ico bakuyemwo reka duhe n'akaryo Monsieur Gerard agire nawe akajambo aterere ko turabona amasaha ariko aratureka hama tuje duha umwanya chef de programme kugira ngo agire nawe akajambo ashikirije mu gusozera. Nibaza ko ari ibintu byinshi ndakongera ko kuko Chantal Martin yavuze ibintu bikwiye kandi bigira akamaro sigaye gusa yuko urwaruka rw'ubwo bwegeza ku zuba bakatahura bagakora indirimbo bisumbana no bene izo jewe icyo nokongera ko ku musuku nuko nkuko namanda bivuga indirimbo zacu ziraryoshe zimeze neza dufise amamelodi ameze neza usanga atameze nk'ibihugu byinshi tuba tutumviriza amaze kuzuza indirimbo nyinshi zo mu bindi bihugu tukagira kandi imidiho tutari mu Faransa nyinshi cyane rwose nta mu gihugu cyacu sinibaza yuko hari ibihugu bifite nk'amaritme nk'ari ngaha mu gihugu cyacu naho ibyo bihugu bimeze gutya amaritme ari mu gihugu cyacu kingana ni menshi cyane kandi none usanga sishikara muri twiye kuraba n'ingoma zonyene gusa murabona iyo bazivugije natwe turi ngaha anye cy'abarundi urazi ko barengana ushobora kurenga twaje ingoma kandi tumaze imyaka myinshi tuzirara rero abaririmbyi bubu bogerageza kwitonda bakandika indirimbo zabo bisunze imico y'iwacu imico mu majambo no mu ndirimbo no muri ritme kuko nabo ko bivuze Chantal Martin tukadandaza tugashora hanze bakeneye ibintu bishasha bakeneye ko umurundi agenda kwandika indirimbo yigana muri Nigeria kuko Nigeria bafite abantu baririmba neza gusumba bindi nkaje nk'akarero nkiri muto bashaka naho ndimba ndimba rege nayo ikunda cyane umuntu warege nawe ukunda rwose nkiri muto cyane ubwo mu nyuma tuko numviza abantu bakomeye bajya bakimbi Cliff bitwa abagomare ku muhondo bazivuza tagiye bajya badosoma maberebere bapfeye ba Yesu shira kuririmba nkawe nuko rero naciye njya mu byongere ibyo ariko aravuga Martin ko ku musi katayivuze kuko
tuvyita tradi moderne bashaka kuvuga mu cyama cy'utibumbira indirimbo z'ikirundi mugabo bagerageza kuziha akantu kubintu bigezweho kugira ngo abantu baze kwitahura kandi kugira ngo bashobore kwishora cyane n'igihe bijyanye n'igihe n'abantu bashobora kuzozigura bazitahura nibyo mpano twashaka guhanuza abakiri batoyi kandi bivuga mu muziki bakumva amafaranga w'isoko na kera mbona abatunze bafite imiduga n'abantu barubaka n'iki kandi birumvikana no mu bindi bihugu umuziki waturusha abantu muri gituma ngaho iwacu ibyakunze mu bindi bihugu ngaho iwacu tokubona nivyo rero bagira nziza ko murakoze cyane batubakengurukije cyane rwose nta kuntu mwoheraheza basimuturirimbira n'akaduze gatoya ni ukuri kubigira mugabo maze iminsi ntabitegura neza iyo tugiye muri studio niyo mabanga y'abaririmbyi harya rero biragoye oya karagaciye mureka dusabe na Martin ashoboye kugira akajambo ka nyuma yoshikiriza imbere yuko umushefu wacu agira nawe icyo avuze yego urakoze ko turiko turatahurana by'ukuri abaririmbyi b'iwacu barakeneye gufashwa namwebwe rero musanzwe mubikoramo kuba mwarazanye iki gisata ciza ni byiza ko mubashigikira muyumvire kubashigikira tubagarukane kuko urumva biza bifasha n'iterambere ry'igihugu cyacu kuko igihugu iyo kitanguye guta akaranga urumva kiba cononekaye ni byiza rero yuko duterera twese duterere muri uko kugarukana urwaruka cyangwa abantu bakunda umuziki tubagarukane inzira nziza n'abakora umuziki mwiza banashaka izo ngabire barazifise kuko uravye ivyo bakora uno munsi kandi ataho bavyigiye urumva n'abantu bo gufashwa n'abantu bo gufashwa kandi nibaza ko mu myaka iri imbere twoshika no ku yindi ntera aho umuririmbyi ashikaho akoze indirimbo amenya no kuyiyandikira akayibika yanditse kugira ngo haciye n'imyaka 20, 30, 40 babone ati iyi ndirimbo ni naka niya naka ko nk'ubu hari indirimbo nyinshi zihari ugasanga nta muntu dufise turuzi yayikoze wumva ivyo bintu bizimangana gutyo si vyiza vyoba vyiza yuko twofashanya mu bwo buryo abarimbi tukabashikana kuri urwo rwego rundi rwo gutahura ibi turiko turavuga kugira ngo bibateze imbere nabo kandi bibateje imbere n'igihugu cyose kica gitera imbere murakoze ikaduha akanya na chef de programme ashoboye kugira icyo avuze murakoze cyane ndakegurukiye cyane ijambo nyamukuru numva noshikiriza uweje kubwiza kino kiganiro nukuri no gukenguruka cyane ndakegurukiye cyane abaje kutuyagira turahumbiye ibitari bike bigenda bidufasha twebwe nk'ishyirahamwe Visage Artistique du Burundi twiyemeje evade y'ifuro y'igifaransa twiyemeje guteza imbere umuziki guteza imbere imico n'akaranga by'Uburundi tubicishije mu muziki rero twebwe Visage Artistique du Burundi turi kumwe n'andi mashirahamwe agera kuri 4 duhurikiye mu runani rwitwa Kuziko ngo runani rwitwa Kuziko rero ukaba nabo nyene wiyemeje guterera umuganda mu iterambere ry'imico n'akaranga by'Uburundi bikabicisha mu muziki arizo ndirimbo zikabicisha mu mareresi mu vyese hamwe no mu bushakashatsi tutibagiye gusoma rero iki kigo mwari mwagendeye muri kino kiganiro nico c'iryo tugo runani Kuziko rero iki kiganiro kigira cyo mu biganiro twaba dutegura byo kuganira nyine kugira ngo twandanye turabirene indirimbo zacu zogira akanovera zumva na benshi nk'uko byagumye bivugwa rero nico gituma mugize ndakengurutse turonse interano zitari nke haba kuri mwebwe mwaserukiye ubushikiranganje bw'indero akaba na mwebwe amuzazo bwa artiste no mu bibazo
moderatrice agiye arashikiriza tuhakuye inyigisho nyinshi cyane hama igihimbaye gusumba ivyo izo nyigisho zica zidufasha twebwe mu migambi dutunganya mu bikorwa dukora muri bizari artiste du Burundi ushobora kwiha intumbero irashe bijyanye no gutora inyishu hanyuma tugahita kino kiganiro nk'ibi bigarukira ngaha gusa turabishikiriza abantu benshi bataba bashoboye gushika ngaha tubicishije mu mbuga ngurukanabumenyi zacu bakabandanya batwumviriza rero bumvise ubutumwa bukomeye bwatangiwe ngaha twumvise akanovera n'akaranga akanovera n'ubuhinga byaranga indirimbo z'aho hambere turaronka n'akarorero baratubarira indirimbo ku bumwe semester turaheza turumva ingene twahora tuyumva mugabo umaze kumviriza neza ukayica akabyiyumvira urumva ko ari ubutumwa bukomeye hama ikindi kintu gikomeye numvise ni ukuntu mwavuze umuririmbyi ashobora gutegura ubutumwa bwiwe akashikiriza ubutumwa bukomeye akavugira nk'abandi bose akivuze wenyine ubwiwe cyangwa adomye ku rutoki kanaka ubutumwa bwaheza bugashikira abantu benshi kandi bakabwumviriza bakabukurikirana bukabagirira akamaro bukongera bukaba ari ubutumwa buzohoraho butaraba ati ni iby'iki gihe gusa ariko tukanaka runaka niyarengana cyangwa ku batamuzi ntacyo bisigura iki kintu banibaza ko gikomeye cyane kandi kigiye gufasha ku banyamuziki ba none abaririmbyi ba none bakamenya nabo ingene bahingura uwo muziki wabo kugira ngo indirimbo z'Uburundi umuziki ndundi ugume nawo wiyambika agashamba ugume ufise agateka ugume ufise akanovera gutyo ubandanye uburumbirwa na bose rero kurangiza ndakengurutse cyane nkengurukira mwebwe mwateranishije mwebwe batuyagiye nkengurukira n'abari bashoboye kwitaba kino kiganiro hamba rero twizige ko abazokumviriza buno butumwa bizogisho bandanye biterera binaco bizashatse kuvuga yiyemeje guterera abaririmbyi kugira ngo umuziki wabo ushobore kubatunga bashobore kubeshwaho n'umuziki wabo ubatungira imiryango bityo indirimbo ntizisubire gufatwa nk'ibintu bisanzwe n'ibintu by'utugenegene ariko bishobore kuba ibintu bishika kure murakoze cyane rero twizigiye ko n'ikindi gihe tubatumye ko muzotwitaba mukatuyagira nk'uko tuyagira uno munsi ko ibi n'ibiganiro tuzobandanya tubwira kugira bukiye ko biciye mu kiyago umurinzi wese yumve icyo akwiye gukora yego turagira tubakengurukira murakoze cyane